uyu mwuga usanzwe ukora kuva ryari? uyu mwuga ndakoze nk'imyaka 6 kugera no munsi. usanzwe uva? Je mva mu ntara ya Gitega. Washitse Bujumbura ryari? Je nasitse Bujumbura mu 2000. Wakoze iki ugishika Bujumbura? Narakoze akazi ko mu gikoni cy'ikiboyi. Iki cyatumye cyakabandanya? Je ntikanyoroheye kubera kutamenya akazi, twaguma tuvurugana n'abamabuja cyamitamo kugahagarika. Ingorane nyamukuru mwamwarahuyemo n'iki? Ingorane nyamukuru habaye ikibazo cy'abamabuja twashobora kuko ntaza akazi neza. Wize gushika mu wakangahe? Je sinagiriwe amahirwe yo kwiga, nagarukiye mu mwaka wa 3 gusa. Nuvuga amashuri 3 niyo ofisi ubu ngubu. Ufise imyaka ingahe? Navutse nari na 6, no kuvuga 26 ndibaza ubu ngubu. Urazi gusoma ukandika? Gusoma ndashoboye ikirundi gusa. Igifaransa nta na gito? Aya igifaransa nta na gito, ugeze mu wa 3 urumva nta gifaransa uraronka kwiga cyane. N'ubwoko bw'irikinga ryawe uri kurakora unarizo kugirira akamaro kawe? Jeri kinga mugenzi rirafite akazi kenshi rizo icambere cyo ni déplacement kwiyunguruza nzogiyunguruza ko hama nifashe gutobora ibyuma cyo bita foreze.
kura ikice byaryo bikibirigize. Urabona rero mugenzi, urana amortiseri ni iyi rero ndafite kuyitandukanya ngaha no ngaha, ibi ni ibipande bitatu. Urabona uko nikora, urabibona era urabona niyo umuzingi gutya, aka nagasona aka nako ni radio, urabona umva iyo nayo ni plashoke. Tunatwo no gutuma uhagarara nyo jya gutobokanya ahantu uri nko mu gahingo cyugira nkuko ipine kidu. Mortiseri ndakwerekana zo kuntu zineka zahindana. Mortiseri zinepuko izo zimbere, urabona kunepa asire yuko nipanze nayo si nibindi urabibona. Iyi niyo sheni ya reverse, ubona nga iyi ni supana ya 14 kubafundi. Iyi 14 ngiyo muri urumva bena fabiritsi ni aha tugarira ko ni supana gutya. Nge nkwereka karoro ko ntigenda nk'ipine ku nzongoro reverse nk'akaroro izongoka gutya. Ubona uzohava ugita gute? Niyumviriye nashimye kugita insimba bisaka mu rurimi rw'ikirundi. Joni kana farki mana Mariko. Mariko na farki mana Mariko. Wifuza kuzoshika kuki? Nifuza kuzoba umukuru w'ikampuni ikora amakinga ya bene gutya, kinga umukuru w'abafundi bibaye ngombwa nkabarije mbakoresha.